Umukozi w'Imana Chris Ndikumana yarakoze ibidasanzwe kuri wa gatandatu muri Canada. Mu gikorane yakoreye mu gisagara ca Ottawa, umugwa mukuru wa Canada, uyamenyekanye mu kiganiro Kanguka, yarashoboye kuzuza inzu y'amahuriro bita Canadian Tea Center. Ni kibanza cakira abantu barenga ibihumbi 19. Kivugwa ko arico kibanza c'amahuriro cugaye ca mbere kinini muri ico gisagara ca Ottawa. Ibihumbi vy'abantu bavuye mu mihingo y'isi barishikiye kwumviriza ijambo ry'Imana riva muri Chris Ndikumana. Ikoraniro nk'iryo ryo hanze y'igihugu si rya mbere arigize. Muri munyonyo 2023, inyuma y'iryo yarahejeje gutunganya Bujumbura kuri ETS Kamenge, uyu muvuga butumwa yarahuje isinzi ry'abantu bavuye mu mihingo itandukanye ya Cameroon no mu bihugu bibanyi mu gikorane yagiriye mu gisagara ca Douala. Mu mwaka uheze wa 2024 naho Chris Ndikumana yarakoranije abantu i Libreville muri Gabon hamwe n'Abidjan muri Côte d'Ivoire. Ico gihe cyose abitabira ivyo bikorane bemeza ko baba bamaze nk'imisi nk'ibiri muri ivyo bibanza barindiriye Umurundi. Bavuga kandi ko basanzwe bakurikirana Kanguka, mbere ko benshi bakira biciye muri ubwo butumwa. Ubwo butumwa rero kenshi bukunje guca kungurukana bumenyi mu ndimi zitatu: Igifaransa, Icongereza hamwe n'Ikirundi. Mu Burundi hasanzwe hari n'imigwi itandukanye baburungikamwo, maze abari muri yo bakabusanzaza kuri benshi. Bugizwe n'ibice bibiri. Umwanya wa mbere, Chris Ndikumana yigisha ijambo ry'Imana ashingiye ku rufatiro kanaka rw'umunsi, agashimikira ku gusengera abantu bari mu bibazo bitandukanye. Umwanya wa kabiri ni uwo bashinga intahe bakize canke borohewe biciye muri uko gusenga na Kanguka. None Kanguka yaje gute? Gushika mu mwaka wa 2015, uwo mukozi w'Imana yarabayeho mu buzima butekanye atawe umunsi. Ico bikoze yarafise nk'abantu baharugwa mu ijana baronka ivyanditswe vyiwe vy'inkuru nziza biciye kuri email. Aho igihugu kigiriye mu bibazo vya politiki n'umutekano, Chris Ndikumana yaciye afata ingingo yo kurungika kwa 16 munyonyo 2015 ubutumwa bw'amajwi bita audio muri groupe WhatsApp imwe kugira ngo agerageze guhumuriza abantu bafise ubwoba. Yatangajwe cyane no kubona iyo audio y'iminota 7 iri mu Kirundi igendera kwiragira hatari hake. Yarasangiwe n'abagera ku bihumbi 5 ndetse abantu batangura kwirukira mu magroupe ya WhatsApp guhibwa ubutumwa bwiza bwahavuye buza burasangizwa ku munsi. Kuri iyo ncuro ya mbere, ivyo yatangaje vyatumye abantu bavyiyumvamwo, araheza vyita Kanguka. Icivugo cayo ni ntukidodombe, emera ubugombe bw'Imana, senga imbere yuko usohoka inzu. Chris Ndikumana rero asanzwe ari umushinga ntahe yubatse. Yavutse mu 1973 mw'irohero mu gisagara ca Bujumbura. Ku myaka 20 ni kuvuga mu 1993 niho yakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Amagume Uburundi bwaciyemwo eka n'ibihugu bibanyi ni bimwe mu vyatumye Chris Ndikumana afata inzira yivuga butumwa. Uyu munsi ibihumbi vy'abantu bavuye mu mihingo y'isi baraza kumviriza ijambo ry'Imana riciye mu kanwa kuno murundi. Abatari bake babona ko ari itunga rikomeye ku gihugu c'u Burundi. Karatsinda mu bihugu yagiye aravugira mu butumwa wasanga baho batazi n'igihugu c'u Burundi. Ibikorane vyiwe ni kimwe mu biriko biratuma Uburundi bubandanya gushinga icumu mu mashinga. Chris Ndikumana gushika uyu munsi nta rusengero asanzwe arongoye. Ico bikoze ni umukiriso wo mw'ishengero Minevam yo mu Kigobe.